Twese ifizire mu mazi Wote ifizire mu mazi Wote Mikanje Kano mikanje Karaku Karagurutse karaku Karagurutse karagurutse Siren Vibes TV. Suyubuyaga n'amashami n'izigoni nyinshi uteye imbere biraba barashaka kumva ariko Imana cyane asura iyaturindayo yo ariko Imana ndahumve ucange gupfa ntidufayo iyaturinda. Yesu ashimwe cyane. Muvuge cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane nawe. Pasika nziza kandi tugire YBSP. Let's go. Wagwana. Muze abafana ba BFS mwese musubire mu muti. Dusubiremo kandi muvuge muti mushake indirimbo yawe none twese tujye mu gihe attention, la bonne amashaka gutanga muze mutambirira sibyo dushaka tujye kutambaga let's go, let's go. Rotate, rotate. Abana misowero, abana misowero. Twese ifizire mu mazi, wote ifizire mu mazi, wote. Twibuka nyekera tukiri bato.
kenshi ariko kubera generation nitera novuga nubabaza byinshi twese let's go kandi ndamutse abakunzi ba Silent Vibes mu byubahiro bwanyu au micro vous êtes avec Kaziguye Christa impande yanje ndi kumwe na Oscar musanzwe muzi kuri Oscar Fashion uno munsi akaba ariwe yagize sponsor muri YBSP nuko nyene YBSP niwe yagize sponsor no munsi mu gufasha ibibondo bisanzwe birerewe muri YBSP nyene reka soka ndakura Urakoze cyane. Murameze neza. Turameze neza. Umwaka mushasha. Batwese na Pascal nziza. Yego. Cyangwa bafunze mwire. Oya. Merci nakubwiye Pascal nziza. Yego. Je mukiriso nabatije mazi menshi. Nagira ndabaze ni kihe catumye mwiyumvira gufasha ibi bibondo. Niye mpamvu. Mbo sanzwe n'umuvyeyi. Ariko kandi nsanzwe nkunda no gufashanya uyu munsi nka Oscar Fashion navuze nti muri duke mfise ikansangire na bijya bibondo kubera ndi umwe mu bamambre ndazi ngene sanzwe babayeho kugira ngo bafungure Sunday meal nuko haba hari umuntu yitanze ndavuga nti nanje none umwaka wose Imana yaranzigamye nigico tuma ntasangira n'abana twibuke ko Bibiliya iravuga nimba hari ikintu kinezera Imana nukwibuka ujya muntu muto kuko nawe Imana iramukunda kuko nimba twarigishije ijambo ry'Imana tukigishwa kugira ngo ryame imbuto erega baravuga bajya bayigisha Bibiliya nyene kwizera kutagira ibikorwa ntacyo kuba kumaze kuba gupfuye kandi rero ikintu kigira ikimazi ni kijya kintu ufashishije umuntu atari uko kidafite icyo kigukeheje wewe muri ubu bukene muri ubu buzima bugoye turimwo urana ibintu byose bigenda bihindagurika ni byiza ko hariho haseruka uwo mutima apana ko uvuga ngo wafashije abantu kubera ko ufise vyinshi ufise umusesekara oya nashaka ndakubwira ko gutanga n'umutima yego ejo nyimba ikintu cyonezera kubona ko aba bana nabo hari umwe ubuzima buzohinduka kubera ko hari abamufashe mu mugongo kuri urugwaruka rwitanga kugira ngo aba bana bafungure canke uwundi muntu wese yamayitanga kugira ngo sponsorize nibaza ko nanje nonezerwa uwo munezero n'uwi wanje tukawusangiye twese murakoze kugawe ni ikihe kintu wohimiriza abantu baba bifuza gufasha abantu ni ikihe kintu wobahimiriza icyo nabahimiriza nibaza ko mu Burundi turafise akantu k'ubuntu ni gake ubona umuntu agowe ari mu ngorane ngo umurengane ufumuha iryo jana 500 igihumbi 200 urumva ariko bijya 200 ntumuhinduriye ubuzima turabikora ku mabarabara kuko twibuke ko hari n'umugambi w'igihugu wo gukura abana mu ibarabara kugira ngo baje mu mafamiye yabo bashobore kwiga ejo canke hirya ejo bazuvemwo abandi bantu bakomeye bagirira akamaro igihugu nukuvuga ngo icyo notera kamo nuko umuntu wese abishoboye
ntituje ngaho ngo turyoherwe wame usohokana abana bawe kuri plage wame witwararika famiye yawe ariko kandi wibuke ko hari n'abandi bantu bagowe umunsi umwe canke iminsi ibiri uyibarengereje bashima Imana kandi kubwa kandi abo bantu baza guma gusengera wibuke ko abantu bagusengera iyo bagusengera keshi imigisha igaruka kuri wewe cyo gituma rero bavuga ngo ugutanga kuzana umugisha gusumba guhabwa nivyo amen amen. Twabonye mwazanaye n'umuririmbyi dusanzwe tuzi ariwe Emerisana mbega wowe ugira ube mu manager wiwe wowe ugire inji muri manager oya mbo je abantu benshi bazi ko dumuntu wa ruguru na blende ya Kirikuna Double J ni Birimani Boy hamwe baririmba ngo nivyanka gose soduga kandi soduga tsogumaganye kare hama mbo Emerisani numwe mu bagenzi umuntu wese arareka kugira umugenzi ari umupatiri ari umusehe ari umushehe ari umuntu waro kugira umugenzi ni birisanzwe abastare mu buzima busanzwe baragira abagenzi n'umugenzi wanje n'umugenzi wanje ariko kandi mu bintu bijanye na musique hariho keshi araza kumhanuza tukahanurana jewe namanifuza ko abantu bose batera imbere aho ngeze ni vyiza ko byogira uwo bigiriye akamaro pako mbu manager wiwe kugira ngo ngume mvuga ku maradiyo canke ndamuhe $50 baca aca aguma ndirimba mu ndirimbo no je ndashaka ko namanifuza iterambere ry'abandi bantu numwe rero mu bantu tuganira keshi twegeranye afise ibikorwa bishasha bikenshoboye kumushigikiza ndabimushigikiza nuko ashigikira n'abandi bose je baririmbyi muri rusange ko nsanzwe n'umufana w'umuziki ndundi nibaza ko kazokumva umuntu avuga nabi sinzi je nta bifitanye n'umuntu ni nkuko ntawe nkunda gusumba uwundi urumva nyene muri rusange umuziki nawe wisanzemwo hanyuma kandi twibuka ko ari mwijuru tugomba turirimba ibintu byose bizorangira ikintu kizosigara gusa uzosigarana nuko wari uzi kuririmba nimba uzoririmba simwe bavuga nizo guhimbaza Imana mugaso turi mwijuru so guhimbaza Imana kandi wewe nturirimba wewe ni yo je ndabizi none sengera he je ndi umukatolika yo Venye nawe sengera je narabaye umukorezi hanyuma uri umukatolika ndi umukatolika narabaye n'umukizwa umuyisilamu gatoya nabaye umuyisilamu mugabo uyu munsi ntubona ko ari pasika kuno munsi ni umukristo hanyuma ku irayidi nzoba ndi umuyisilamu umva ntugira aho je ndi umufana w'amadini yose umuntu wese yemera Imana pako harabironderamwe inyungu umuntu wese yemera Imana yizera Imana kwibaho je ndi umufana wiwe ariko aho Oscar yandiswe ni mu wakati umvise wavuze ko ibatisimu yifise isimu ndayifise igira abakatolika gusa oya nuno munsi babatije oya abaruzenya abandi oya abakizwa niko novuga bobo nta carte de baptême bagira je ndayifise mugabo rero nahise ruguru oya ye ndoza kuyitora ko ugiye kuyisaba muri archive bayigu reka ndagushimira urakoze cyane merci beaucoup hamuryoherwe Pascal nziza na Salenzi na cameraman hari naho tamuzi izina nawe naryoherwe na Pascal nziza hama kandi nawe ko aradukurikirana Pascal nziza kuri mwese muryoherwe ego bike oya urana bamwe twaraye gusenga hama hari gisabisho twagize abandi nabo babizindukiyemwo nukuvuga ngo rero nk'umuntu yazindutse gusenga hageze ko ajya kuruhuka ugira uje kuruhuka ngoma nje kuruhuka canke sinzi Ciao ushatse kutwirukanye mpaye ka invitation je nta gahora ndakitaba ariko merci ego murakoze cyane muheza sawa sawa